uwo muntu arenganya, uwarenganya wese numwasi niwe duhanganye, kuko abene gihugu dukeneye kwiberaho twagwanije akarenganyo, atawandya wangura, atanyagupfa, atankunzi na nyagupfa, atamwana n'ikinono. Hey y'all, come look at this. Wa muntu ati havuga uwo bubezwe, akasa akarenganyo gusa, ahubwo mu Burundi ngira ngo twarozwe ukurenganya. Umuntu atararenganywa mu Burundi ndamusabire ntazorenganya, kuko niyo yarenganywa bizomubabaza. Nta kintu kibaho kibabaje nk'ukurenganywa ku mugaragaro. Aha rero mwebwe ndabazi muca mumbaza muti none ivyo ubikuye kuki? Oya, reka mugume hamwe ndabagire ku muriri. Hari mu kwezi k'umunani niho batumako abifuza gukora akazi k'ubwigisha ngo baje gukora ikibazo. Abutaze nabo basidukana n'iyonka na Nyarirya, musanzwe muzi yuko ari ba Nyamwinshi. Ico kibazo rero ngo nticyakorewe hamwe, cyakorewe ku migwa mikuru y'amakomine canke aho bita mu madeseye. Ivyo bikorwa rero ngo bikaba vyari vyatunganijwe n'ubushikiranganji bw'indero hamwe n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Nuko babigisha barakoze ikibazo, bamwe kirabananira, abandi baragitora. Abagiriwe amahirwe y'ukugitora barababwira amanota, ngo komisiyo kominale na komisiyo provinciale baratanga raporo, batanga raporo muri komisiyo nationale ijejwe gutanga akazi. Ivyo ntibiheze, erega wampaye inka abo baciye bicara ngaho barindiriye amakete yo gutangura akazi. Ngo mu kwezi kw'icenda rero ubushikiranganji bw'indero waburaronkeje amakete bamwe, umugwi wa mbere. Aho rero ngo abo baronkejwe amakete mu mugwi wa mbere bari kumwe n'abandi mu madeseye no mu madepeye. Abandi nabo ngo bagire baraja kubaza ivyaba ingene bihagaze, bababwira bati tenyenya amakete yanyu ari nyuma. Urabandi nabo ngo baremera bararindira, ubona ko n'ubushomeri bwari bubazigirije. Bagira bati basha, abantu baturindirije cane nawe no umuntu twatoye ikibazo tuza turiko turababwa, twe tugomba kwigishiriza. Nuko rero ngo mu kwezi kw'icumi na rimwe umugwi wa kabiri uraronswa amakete, ngo abandi bari basigaye bati ega harabavye basha, ngo barihebura. Ariko mu nyuma ngo baravuga bati twoba tugwanye nabi, reka tuje kubariza hejuru twumve ingene vyagenze. Nuko baragiye no mushikiranganje wampaye inka, ngo bamaze gushikayo rero mana yanje w'inkuru barose baye inkuru y'incamugongo, ngo bababwiye bati mwebwe nimwitahire twarabakuyemwo, bati kuko twasanze ikigega ca leta kitaduhaye amahera akwiye, amahera yoshobora kubahemba. Bati rero nimutahuke, twasanze twihenze ku gitigiri. Urabandi ngo baca bataha bacumarariwe wampaye inka. Ababigisha rero barenganijwe canke abo twokwita abarondezi b'akazi, basaba ubushikiranganji bw'indero n'ubw'akazi kubarenganura ngo kuko imitima yabo yarababaye. Ababigisha canke abarondezi b'akazi ngo barafise amakenga menshi ko ibibanza vyabo vyoba vyashizwemwo abandi, ngo ubona yuko amanyanga yo gutanga ibiturire yagwiriye mu gihugu c'u Burundi, mbere mu bisata vyose. Abigisha baravuga yuko badatahura ukuntu habaye ikosha nk'iryo ntibigere bababwira n'ikintu na kimwe. Baremeza yuko vyabatwaye uburyo butari buke, kuduga no kumanuka. Aha rero ngo inkuru y'umwana isubira inyuma, muri deseye no muri depeye ngo baguma babizeza yuko bagiye kuronswa akazi. Eka ngo vyabatwaye uburyo bwinshi. Ababigisha canke abarondezi b'akazi bavuga yuko barenganijwe, basaba inama nshingamateka kurengutsa abashikiranganje batatu, umushikiranganje w'ikiga ca leta, w'indero n'uw'abakozi n'akazi, ngo kugira ngo baze kwiregura ivyo babakoreye.
bati basigure ukuntu bashobora kurondera igitigiri c'abakozi bazokora kirengeye bije yateguwe n'igihugu. Ngo bari bakoze ikibazo bakarenganywa ngo barenga 100. Aho ngo ni mu gihugu cose. Natwe turavuze duti vy'ukuri aba bana b'igihugu nibarenganurwa. Nta kuntu wokora ikibazo ukagitora, wagitora bakandika yuko wagitoye, mu nyuma bagaca bakwihinduka, bakubahuka bakavuga yuko basanze bihenze. Aho umuntu yokwibaza ati mbega none udufaranga basesaguye kugira ngo baje mu ivyo bikorwa ubu bazosha batwishurwa nande? Ndabibutse ko bamwe bari bafashe n'amadeni, nico gituma mwumva bariko baritakambira. Turasabye vy'ukuri ko ikibazo cabo co kwigwa neza n'ababijejwe, hanyuma bagasubizwa uburenganzira bwabo. Ubu butumwa umuntu ashobora kubutahura wenyene nuwigeze kurenganywa, nuwuzi ingene kurenganywa bibabaza. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu nawe atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.